Vyiza nivyo ndabipfurije mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya mudukurikirana muherereye nino mu makungu ya kure, mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika, barirya nino ku mugabane w'abanyaburaya, mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane wa Aziya, abari ku mugabane wa Afurika, muri mu bihugu vy'ibibanyi mu buraruko mu Rwanda, abari mu bihugu vyo mu buseruko mu bumanuko muri Tanzania, mu burengero muri Kongo, mwese mudukurikira muherereye ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbiri, imisozi bigiye bitandukanye, bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone. Muraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kano kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikiraho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, reka tuyatangurire kuri iyi nkuru ivuga ko ca kibanza c'isoko yaturiwe, isoko yahiye, isoko nkuru ya Bujumbura, kuri ubu ngubu nk'uko Fabrice yaciye yemeza ko agiye kuyubaka, ibikorwa vyatanguye. Batanguye ibikorwa vyo kubaka no gutunganya irya soko nkuru nk'uko amakuru ariko aragenda abishikiriza, amakuru ariko aragenda abivuga avyemeza. Ibikorwa rero vyatanguye n'ivyo gukubura, gukora amasuku yahagiye gukorerwa ivyo bikorwa, gutunganya ukungene ivyo bikorwa bizokorwa nk'uko amakuru abandanya kugenda adushikira. Amakuru yavuye ngaho ahahoze isoko nkuru nyine ya Bujumbura, igaturirwa, igasha, igatokombera. Ico gihe hari mu myaka yabanjiriza ikiringo, hari mu kiringo ca kabiri c'intwaro y'umuhisi Petero Nkurunziza. Ico gihe kugira ngo bizime canke umucanwa uzime, igihugu kibanyi c'u Rwanda nico carungitse ubufasha bukomeye cane, aho carungitse indege za kajugujugu ziraza zikaja ngaho muri Tanganyika zivoma amazi, ziza gusuka umuriro wari wiyadukije mw'iyo soko. Iyo hataja kuboneka izo ndege, nta kintu na kimwe cari kubonekamwo canke cari kurokokana, cane cane ko hari n'ibindi bikorwa vyo hari guhava bifatwa n'uwo mucanwa canke vyadukirwa n'uwo mucanwa wari waciye wiyadukiza mw'irya soko nkuru ya Bujumbura. Gushika mangaya ntihamenyekanye icoba carateye urya muyagankuba, nako uwo mucanwa, ariko benshi bavuga ko ngo baravuye ku muyagankuba nk'uko bagenda babishikiriza, ariko bamwe bati vyoba zari imvo za politike kugira ngo baturire irya soko nkuru ya Bujumbura nk'uko amakuru abandanya kugenda adushikira. Nk'uko amakuru rero ava mu Cibitoke, reka tuje mu makuru avugwa mu mutekano. Ibintu birabandanya gukomera cane mu ntara ya Cibitoke. Abantu 4 barahagaritswe b'umugambwe PSD, aho rero uyu mugambwe PSD utavuga kumwe n'ubutegetsi, ariko wari usanzwe ushigikira ubutegetsi, umugambwe uri ku butegetsi, umugambwe wa CNDD FDD. Abo bagira 4 bashimuswe harimo Mawundikazi na Hamuza na Elize. Rugira 4 akaba atamenyekanye izina, aho babasanze bari mu ntara, bari ngaho mu bunywero bariko barivuna akanyota. Umukuru w'imbonerakure mu ntara ya Cibitoke akaba yaciye ategeka abapolisi ko bafata bahagarika abo bagabo, ngo ico baba bazize nuko baba bari bicaranye n'abansi. Abansi ubwo n'abatavuga kumwe
n'umugambwe uri ku butegetsi n'abo mu mugambwe CNL nk'uko amakuru abandanya kugenda abishikiriza. Ivyo rero bikaba vyateye benshi amakenga ukungene abo bahagaritswe. Uyu Maudi Kazi akaba yarasanzwe arongoye uwo mugambwe nyene avamwo mu ntara ya Bujumbura, intara yaguye nshasha ya Bujumbura nk'uko amakuru dukesha amasoko yacu ngaho muri iyo ntara ya Cibitoke abandanya kubishikiriza. Tuvuye ngaho muri iyo ntara ya Cibitoke, Pierre Karaveri Mbonimpa yashize ukuri ahanze, ukuri gukomeye cane ku mugambi wakozwe n'ubutegetsi bwa CNDD FDD, umugambi wiswe Safisha. Bakoze ivyo Safisha rero ukaba kwari ukwica, gukora uruhigi rukomeye cane. Safisha ni ugukubura, gutsemba, ukamaraho. Bagomba kumaraho abanywanyi b'umugambwe FNL. Ngo rero abo bakoze iryo bara barishe benshi, baragandaguye benshi, bakaja kubata mu ruvubu nk'uko amakuru agenda abishikiriza. Uyo musaza Petro Karaveri Mbonimpa avuga ko akwije imyaka 75, ko urumva ko n'umutama mukuru, yabonye vyinshi, azi vyinshi. Yavuze ko rero nkawe ntago yari kuraba ivyo ariko biraba ngo ace ahora atabishize ahabona. Ngo niwe watangaje uwo mugambi Safisha wariko uragirwa n'ubutegetsi muri ico gihe. Ngo ibiziga rero baja kubita mu ruvubu, ngo yakoze amatohoza, barajanye indege ya helicopter kajugujugu mu kuja ngaho mu ruvubu bararaba ibiziga. Ngo bari babwiye n'abandi bantu bari hasi, bagenda barabaho indege itumbereje aho ihagaze igafotora ibonye ivyo biziga, ngo abantu nabo baca baja kubikuramwo kuko indege yaba yabibonye iri hejuru mu kirere. Ivyo biziga vy'abantu bagiye batabwa mu ruvubu bari abo mu mugambwe FNL nk'uko Pierre Karaveri Mbonimpa abandanya kubishikiriza abivuga. Intahe yiwe ikaba yashavuje abantu benshi cane, aho rero cane cane abo mu butegetsi batifuza ko Petero Karaveri Mbonimpa abishira ahabona, nabo ico baca batekeye. Ngo baribaza ukungene bagiye kubizobisigura, na cane cane ubutegetsi bwa Varisito Ndayishimiye. Evaristo Ndayishimiye wenyine ubwe bivugwa ko adatwaye igihugu, ngo ntago ari we ategeka. Ngo mu Burundi ata muntu n'umwe ngo biboneka ko ategeka uwundi. Ngo umugambwe CNDD FDD, umugambwe uri ku butegetsi, ngo biboneka ko ari wo wamaramaje, ni wo utanga ingingo umukuru w'igihugu akurikiza. Ngo nawe ubwe nyine yaravuze ko atagufyinata n'umugambwe. Kuri ubu rero ibintu biraboneka ko bibandanya bikomera cane, ibintu birabandanya kuba bibi nk'uko amakuru abandanya kugenda abishikiriza. Kuri kino gihe biraboneka ko ubutegetsi bwa CNDD FDD butazi ivyo burimo, butazi ico buriko burakora. Barimo baragandagura abenegihugu, baragandagura abarundi muri rusange nk'uko amakuru dufise abandanya kugenda abishikiriza. Ivyo byose bikaba biteye amakenga nk'uko bigenda biboneka ijya nino ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Benshi baratekewe n'icoba gikomakomeye cane, gushika mangaya ubwoba ni bwose hoba mu banyagihugu, kuko benshi babona ko umwanya n'umwanya bashobora kuhahurira n'ingorane, bakaba bahagarikwa bagapfungwa bazira ubusa, kandi bikozwe n'umugambwe uri ku butegetsi
umutegetsi na cane cane umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye atazi gufata ingingo, atazi gutegeka igihugu, abanyagihugu ngo bahava bahagorerwa bivanye n'umukuru w'igihugu atashira ibintu ku murongo ngo atware igihugu kandi atwarire bose, ngo biboneka ko atwarira umugambwe CNDD FDD uwo nyene. Kugira ngo amakuru mwene nkaza gushikako fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka nagahwane.